MC Bombardment. Amahoro ayimana abane nawe bombs bombardment. I'm back again, Bronte Muyinga Rugari. I'm back again with a special sound from IE Intare Entertainment. Ikiganiro ni No Eat bimenye mutegurirwa kandi muhagezeho na MC Bombardment Intare y'umuji. Mbere na mbere numanze utsone subscribe cyangwa sabone to my YouTube channel MC Bombardment, wongere ukande like kuri page ya Facebook Intare Entertainment. Ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane, ibiganiro nk'ibi ntibizozera gucika. Aya namwe mu mateka ya Francine NIYONSABA, umunanotsikazi w'umurundi. Mbega uba waruzi ko Francine NIYONSABA igicaco ca mbere yambaye yacambaye ariko amanutse Bujumbura? Mbega uba warumvise ko ihiganwa mpuzamakungu rya mbere yagiye muri Benin yacanye impuzu yatiye mugenzi wiwe? Amakuru idonido muyashikizwa na MC Bombardment Intare y'umuji. Francine NIYONSABA ni umwana w'imfura yavukiye mu ntara ya Ruyigi, komine Bweru, zone Kayangozi, mu cyumba wa Nkanda, mu muryango wa mikoro make cyane. Akaba yakuze abona mama wiwe gusa. Kunonora imitsi yabitanguranye n'abavyarawe bakirana agapira hamwe n'utundi dukino tugiye dutandukanye mu ntumbero yo kwinezereza. Ariko Francine NIYONSABA yagiye gutangura ivyo gusigara cyangwa se ivyo kwiruka agiye mu mwaka w'indwi. Ishure yigako ryasabye abaje kuriserukira mu bintu byo kwiruka cyangwa se mu bintu byo gusiganwa. Francine NIYONSABA yabaye mu bambere bagiye kwiyandikisha kubera yuko ngo byari biryoshe, washobora gusohoka ugashobora gushika ahantu kure cyane ukabona amabarabara hamwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Icyo womenya nuko aho Francine NIYONSABA yaba washobora kuvuka ugakura ukarinda upfa utabonye ikintu bita ibarabara cyangwa se kaburimbo. Ikindi nacyo cyo mugihe muri ibyo nuko muri ayo marushanwa waba ugiyemo wagenda n'imodoka. Francine NIYONSABA ku ishuri yakina inkino zigiye zitandukanye nka volleyball, handball, football hamwe n'izindi zigiye zitandukanye z'abakobwa. Francine NIYONSABA kandi amenyesha yuko yigeze kwiga ivyo guhagarika urukino rw'umupira w'amaguru. Icambere cyo cyatumye agira ingufu mu byo kwiruka kandi akanabikunda cyane nuko yaharanira cyane kusomanuka i Bujumbura nawe akahabona nk'abandi, agatamarira ya matara yo mu gisagara, imiduga, Tanganyika hamwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ihiganwa rya mbere yakoze aserukira ishure ku metero 5000 ntiyashoboye kuritsinda. Abashoboye kuba abambere n'abakabiri nibo bari bafise urusha rwo kuja i Bujumbura. Francine NIYONSABA yabajije umurezi wiwe ko nawe azoja i Bujumbura, ariko umurezi wiwe yaramahakaniye ati oya namba, wewe nta manota warose yo kuzomanuka i Bujumbura. Francine NIYONSABA byamubabaje cyane bituma yiyumvira gukomeza, mbere aca yiha n'iciyumviro cyo kuza yiruka imetero zikeya kugira ngo azorabe yuko arizo yoshobora. Nta mumenyereza yari afise nko mu bindi bihugu biteye imbere, ariko wewe yarimenyereza ubwiwe akiruka mwibarabara, nubwo abo mu kibano mu mitumba iwabo bamubona bakamubona nk'umusazi. Byarashika iyo ahuye n'abantu ariko arirukanka yaca ahagarara kugira ngo ntibamubone ibyarimo, bakarengana agaheza nawe agasubira akirukanka. Kuba ari umwigeme agira ibyo kwiruka ngo byatuma bamubona nk'igicibwa, bakivugira ngo wa mukobwa wa naka ngo yasaze. Noneho narijya n'umubyeyi wiwe atabikunda ko aje mu byo kwiruka kuko yatinya ko umwana wiwe byohava bimugira ikibazo mu mashuri yiwiwe. Ariko Francine NIYONSABA ngo yari incabwenge bya nyabyo, nta ngwane byamutera mu manota y'ishure. Reka ngana kwenda kubwira uko Francine NIYONSABA yashitse i Bujumbura.
Francine NIYONSABA yavuze yuko bitamworoheye na gato kugira ngo ashike i Bujumbura, kandi ngo yagiye i Bujumbura mu bihe bibi, ngo abanyeshuri b'Igitega bari baraye bagize isanganye mu byo kwinonora imitsi. Ico gihe kandi ngo hari haravuga n'amasase, aho Francine NIYONSABA nabo bari kumwe, aho bari bashikiye ku ishuri rya ETS Kamenge. Gutyo rero bwa Bujumbura umutangurira nabi. Francine NIYONSABA kandi yavuze yuko mu mahiganwa y'Ibujumbura bitamworoheye na gato, kubera yuko ayo mahiganwa bahuriramo n'abantu bavuye mu mihingo itandukanye myinshi y'igihugu. Muri ayo marushanwa Francine NIYONSABA yiruka n'amaguru masa atakarato, mbere ngo nta n'ibyambagwa by'imyimenyerezo yari afise, kubera yuko ngo yiruka yambaye ijinsi cyangwa se ikoroboyi. Agashimwe ka mbere Francine NIYONSABA yaronse ngo nako yaronkeye mu ikomine, aho yirutse aserukira izone yiwe, yongera aba kandi uwa mbere, araheza aronka amasabune, ikaramu, igitenge hamwe n'isuka. Amarushanwa yaheze bwije, aho baciye basabwa yuko borara aho bari bagiye kugira ayo marushanwa. Francine NIYONSABA yatashe afise ubwoba bwinshi cyane ko mama wiwe aza guhava amushwanira, ariko umuvyeyi abonye azanye udushimwe niwe yatanguye gutahura ko bya bintu ari ngirakamaro kandi ari nkenegwa. Yanezerewe cyane umuvyeyi wa Francine NIYONSABA kubona umwana wiwe atanye ubushimwe bwiye butandukanye. Umuvyeyi wiwe yaje kwishima cyane ku rugero rudasanzwe, aho yatanguye kumva umwana wiwe bamuvuga ku iradiyo mu bantu batsinze amarushanwa. Francine NIYONSABA rero yavuye aronka umuntu amusaba ishure i Bujumbura neza ivugizo mu 2011. Yaraserukiye iryo shure ubwa mbere, aho yabaye uwa kabiri mu marushanwa bari bagiyemo. Ico gihe rero byamutumye azaronka izindi nzira gushika aramenyera kwirukanka mu gisagara, atangura kumva ibintu by'inkino za Jeux Olympiques. Maze rero ava kuri ya ndoto yiwe yo gushika i Bujumbura aja ku ndoto yiwe yo kuzoja muri izo nkino za Jeux Olympiques mpuzamakungu, maze nawe yurire indege nk'abandi. Ikiyato ca mbere cyo kwiruka yakironse mu mwaka w'2012, naho nyine ari umuntu akimugabiye. Araheza rero aratangura kwimenyereza kwirukanka mu birato, kubera yuko wewe yari yamenyereye kwirukanka n'amaguru masa. Ndaje noneho ndakubwire uko Francine NIYONSABA yatanguye gusohoka igihugu. Baratanguye kumujana mu mahiganwa y'Uganda, ariko ntiyaronka ibiharuro bikwiye, ivyo bita minima byo kuja muri Jeux Olympiques. Byamubabaza cyane, ariko amahirwe yari afise nuko yari afise umwanya mwiza. Ivyo rero byaciye bituma bamusabira irindi higanwa yokora. Umushikiranganje Jean-Jacques n'imigabo yarakoze ibishoboka byose baramurungika muri Benin, inyuma yaho ihiganwa ry'Uganda ryamwankiye. Mu gihugu ca Benin i Porto Novo niho yakoze ibintu byatangaje amakungu, byatangaje abantu benshi bagiye batandukanye, gushika yaho batangura no kwiyumvira ngo ashobora kuba atari umukobwa ahubwo ngo ari umuhungu. Francine wewe yarazi yuko agiye kwironderera umwanya mwiza ivyo bita minima, ariko aca arandikisha amateka muri Afrika yose. Nyuma yaho niyo yacambira natahukana umudari w'inzahabu. Ico gihe rero niwe yaciye ategwa iteka ryo gushika aho aronka umubonano n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Impuzu yagiye yambaye mu kwirukanka muri Benin nizo yari yatiye umugenzi wiwe i Burundi. Kuva ico gihe rero yavuye anaronka bya biharuro bisabwa kugira aje muri za nkino za Jeux Olympiques mpuzamakungu. Arahise atangura gutyo kuba icamamare kuri isi yose. Mu minsi naho aho yagiye kwirukanka mu Buyapani i Tokyo ku metero 5000 hamwe n'ibihumbi 10, ku metero 10,000 yabaye uwa gatanu, yirukanka iminota 30 n'amasegonda 41.
nyuma yaho akuwe muri rushanwa ryo muri Tokyo yaciye yunguruza mu rindi rushanwa bita Prefontaine Classic muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabaye uwa mbere atahukana umudari ku metero 3000 yazirukanse iminota 9 gusa. Yabaye uwa kabiri kuva isi ikibaho yirutse izo metero mu mwanya muto cyane kuva iryo higanwa ribaho. Itariki 28 z'ukumunani 2021 yagiye mu higanwa bita Diamond League ryabereye i Paris mu Bufaransa, naho nyene yabaye uwa mbere atahukana umudari, aho yari iriko arirukanka imetero 3000. Francine NIYONSABA akaba yirukanse iminota 8 n'amasegonda 19 yonyene. Itariki zitatu naho ukwezi kw'icenda 2021 yagiye mu yindi rushanwa Belgique, irushanwa bita Allemagne Memorial Van Damme. Naho nyene muri iryo rushanwa yabaye uwa mbere yatahukanye naho nyene ikibanza ca mbere. Uyu Francine NIYONSABA niwe muntu twovuga yuko ari icitegererezo ku rundi rwaruka rwo mu Burundi. Francine NIYONSABA ni umwe mu bantu bariko bandikishije amateka mu Burundi hamwe no kw'isi yose. Francine NIYONSABA yarashimiwe cyane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yaramukeje bidasanzwe kubera yuko yamenyekanishije, yadugije ibendera ry'u Burundi mu makungu, bituma amakungu amenya u Burundi, amenya kandi n'impano zidasanzwe ziri mu gihugu cy'u Burundi. Reka amateka ya Francine NIYONSABA tuyagarukirize ngaha. Jewe wariko urumva ndi MC Bombardment, impera y'umuji from IE Impera Entertainment. Nyamuneka nimba ushaka kuza urumviza amateka y'ivyamamare, fyonda subscribe canke sabone kuri channel yanje ya MC Bombardment, wongere umfollowing kuri Instagram MC Bombardment, Facebook page ni MC Bombardment, wongere kandi ukanda like kuri Impera Entertainment. Ndakwibutse kandi nimba ushaka kumviriza ifilme n'indirimbo zisiguye mu Kirundi n'ahandi wozikura atari kuri page yanje ya Facebook bita MC Bombardment, MC Bombardement. Reka mperaheze ndagushimira wewe wafashe kano kanya ukumviriza ano mateka ya Francine NIYONSABA, ukongera kumviriza MC Bombardment. Reka ndagushimire, Imana ikongereze imigisha. Gira subscribe, wongere ukomante, ugire ico uvuze kuri Francine NIYONSABA. See you. Ciao ciao.